nk'uko dukunze kubivuga kuba batwituye canke ko turiko turaha impanuro zijanye n'indwara zo mu kanwa n'amenyo. Indwara z'ubwa mbere ni indwara y'ibungwa ry'amenyo, iyo bita carie dentaire. Iyo ikaba ikarira abantu ku myaka yose, mbere bigeze ku bana bobo bikaba ibiharuro binini cyane, ariko mwumve yuko ifata abantu bose. Hama hari iyindi ndwara igira kabiri, indwara y'ibinyigishi. Ibimenyetso bimwe bimwe biyerekana nk'iyo no kuva amaraso mu binyigishi, canke iyo umuntu ariko arijigitura ariko aribrosa ugasanga arafise amaraso aguma ava. Hariho kandi n'indwara zifatira ku rurimi canke zifatira mu kanwa, canke utundi dukomere duto duto dufatira mu matama mu kanwa, utwo bita utwafute canke udustomatite. Izo ni indwara zikunze kugaragaza cyane mu kanwa, ariko hariho n'izindi zirenze ivyo nk'ibivyimba vyo mu kanwa, naho bitaba bigwiriye ariko biri mu bangamiye amagara yo mu kanwa n'amenyo. Ego murakoze, twagize amahirwe turabona ko amenyo mwaje muyateruye mwayakuye hariya muri laboratoire, muri iriya nzu musanzwe mufise y'ibikoresho mushobora gukoresha. Twagiriwe amahirwe hano, ndabona impande yanje imibangabanga n'amenyo. None mwatubwiye yuko ibungwa ry'amenyo, ayo menyo abungwa ndabiye kuri kino gicapo, abungwa yose ko mbona hariho amajigo manini manini nkabona yandasongoye, ayo yose arashobora kubungwa? Ego, ayo yose arashobora kubungwa. Ntabyo twavuga ngo ribangamirwa gusumba irindi, ariko ufatiye kuri aya y'imbere canke ugafatira kuri aya y'inyuma, yose arabangamirwa no kugwara. Hariho rero ayakunze gutoboka ataboneka amajiga aho umuntu ahekenyera, ugasanga yatobotse ahindani, cagatoboka hagati aho iryinyo riteraniye n'irindi, canke kuri aya y'imbere agatoboka hano hagati y'amenyo n'ayandi. Ikimenyetso ca mbere umuntu atangura kubona ni ibintu tashe zirabura ku menyo, yaba ay'indani canke ay'inyuma, ugasanga imbere harirabura. Havuye ico onye rica ritangura gutoboka rikimburuka, hakaza kubabara. Iyo umuntu yaratanguye kubabara, ibikanye, ibishushe canke ibisosa biramubabaza. Iryinyo riba riko rirahamagara rero kuja kwivuza. Mwavuze ibijanye n'ibinyigishi, aho usanga ngo ibinyigishi biba birimwo amaraso. Mufatiye kuri iki gicapo mutweretse, ayo maraso azana nahe kuri ayo menyo mbona mufise hangaho? Kenshi hariho ibicafu bihoma ku menyo, mu rurimi rw'ifaransa bavyitwa amatartre. Ivyo kenshi biba bihomye aha ku menyo yo hasi munsi y'ururimi, canke ku majigo ku mpande zino z'ururimi. Hari nabo rero usanga vyaragwiriye cane bikaboneka no ngaha inyuma. Iyo bimaze rero kuba bishika inyuma, ugasanga harirabura canke hariko ibintu bisa na jone canke bishaka kwirabura. Amaraso rero ava ku kuntu iki kinyigishi kiba gifutse amenyo, kiba gifise ico no kwita inflammation, kiba kigwaye. Umujigiti rero upfuye gucako na gatoya kica kiva amaraso. Ni harya rero umuntu iyo yibrosheje imisi yose acabona amaraso avuye. Ivyo bicafu tumaze kuvyoza bikavaho, ikinyigishi kica gikira kigakomera ntigisubire kuva. Ego, none utu dukoresho mbona ngaho imbere yanje, nakahe gakoresho uhora ukoresha mu koza, mu gukura ko nyabicafu uriko tubwira? Hariho udukoresho tw'intoke dukoresha, mugabo natwo nabashije kuzana kuko natwo dukoresha ubu, ahubwo hari appareil canke akamashini mukoresha. Yego, kameze neza, kabikora ko neza. Nitwagirirwa amahirwe tuzohashika tuze kuraba ako gakoresho mukoresha. Ego, none kubijanye n'isekeza mufise kuva ku igenekerezo ry'umunani, abahamagariwe kuza gusuzumisha amenyo ni bande? N'abantu bose, uhereye ku bariko baratwumviriza ukagenda ku bo bandi bazobwira, abantu bose guhera ku bana batoya, bakuze,
imiyabaga bose turabateye akamu baze bitabire iryo sekeza na cyane cyane abana bari hagati y'imyaka 3 n'itandatu baze bitabe cyane tuze tubafashe kuko turamaze kubona yuko bigaragara ko benshi kubera gufungura ibintu bisosa cyane amabombo amabisu y'amashokora bigatuma amenyo yaba karigwa abangamirwa cyane ego mu gihe rero umuntu amaze kuba yabangamiwe turaza gushishikara tubigaruka ko kubijanye n'ibikorwa muzokora byo ku munsi wa mbere turaza kubiha akanya kiharije mu kanya ariko tubanze tumenye mbega mu gihe umuntu aba yamaze kuba yagize ibungwa ry'amenyo birashoboka ko ashobora gukoresha ubuhinga mu bijanye no gusukura amenyo maze ivyo bicafu bigashobora kuvako. Yego cyane mu mpanuro dukunda gutanga iyize bwa mbere n'ubuhinga bwo kwijigitura iyo no kwita technique de brossage kuko hariho ababikora mugabo abikora nabi. None bigenda gute? Reka tuberekere kuri iki nyene kuri ayo menyo. Kuri ayo menyo bayita maneke canke maneke. Yego canke fantôme dentaire. Yego. Technique rero dukunze guhanura abantu gukoresha si ya indi tumenyereye abantu bagira gutya batwara umujigiti bongera bagarura ya rasama gatoya hama umujigiti wawe ukawuhangarika muri ubu buryo dutangura koza iyi face y'imbere iboneka hama tugakurikiza koza iyi face y'indani itaboneka hama tukoza aho amajigo ateranira hano hama tukaza guhereza ku rurimi nivyo rongira nerekane umujigiti ugira icyo bita inclinaison kuri angle ya 45 degrés hama mukoza twoza dukura ku kinyigishi tuja kuginya ukungira ndavyerekane uhera aha ugenda uku umujigiti ugatora uworoshe kandi ukwiye akanwa kuko akanwa twese nitukanganya hama uri kuroza ukumva yuko namenyo yakure mujya mu kanwa cyane washikanye y'umujigiti hama ukagaruka ugira kwa kundi nyene ukaza no kurundi ruhande ukumva yuko namenyo y'inyuma ibi wayogeje neza uhejeje uhindukiza umujigiti kuri ya angle nyene ukawushira indani ku ruhande rw'indani naho nyine ukoza ukura ku kinyigishi uja kuryinyo no mu kanwa indani ku menyo yakure ukumva ko washikanyeyo umujigiti mukagarura ukaja ku rundi ruhande uhejeje hamwe amajiga ateranira naho uhoza niho twemerewe kugira ya muvuma ugenda ugaruka kumwe dusanzwe tumenyereye bijya bikorwa ku majiga hateranira ho iyi technique rero iratuma inyigishi kiguma kimeze neza kiryamye neza kuginya ariko bijya byo kugira gutya bironona gencive ikinyigishi ukisanga ku myaka iri imbere umuntu atanguye kugira iryinyo rimubabaza kandi ridatobotse muga ikinyigishi cyahora gifutse cagiye kiregera inyuma bayita recession gingivale ibivuye kuri iyi mauvaise technique de brossage umuntu yakuze agira iyi siyo ntiyemewe. Ariko kenshi usanga umuntu mu menyo yiwe muri utu tuntu hari ibintu vyirabura indani uvuye mu kinyigishi ugasanga ari ibintu vyirabura vyo bivana rero n'ukuntu atamenye gufata wa mujigiti ngo ave ku kinyigishi amanuka hepfo. Yego birimo cyane kuko iyi technique yo gutwara ugarura ho gukura ibicafu ivyinjiza indani hagati y'amenyo. Ego ndabona utundi dukoresho ngaho ufise ni ari igihe abantu bakoresha bari nk'akanyama abandi bavuga ngo akaboga sinzi wewe intara usanzwe uvamwo hari abantu tuvuza akaboga baza kumva nyene kakanyama tugomba tuvuga abo nyene ko usanga bagendana akantu bita ngo agati bakavuga ngo kica amenyo ariko reka tuvuge sakica amenyo ariko nakayagerera neza
muri utwo dukoresho ufise hari kandi gafasha kugira ngo ushobore kutababaza iryinyo ukoresheje kajya gati yego ico nohera ko ako nyine wavuze mu rurimi ngira rwananiye akica amenyo byananiye ariko nikirida mwashatse kumvuga yego kajya mu bisanzwe rero ntikajejwe gukurayo ivyo umuntu yafunguye kajya nako ko no mu manza aribwo baduhereza oya bijya sivyo kajya kajejwe gutora ikintu ushaka gufungura ugafungura ariko akajejwe gukurayo ivyaheze hagati yo mu menyo abantu barakwiye kubimenya hari ico bita fil dentaire niyo ibijejwe hano nazanye ako kuberekera ko niko kabikurayo neza naho kajya kirda nako gufungura yego nget bereke aka kitwa fil dentaire ukugafashwe hano hari kakanyuzi niko umuntu atora hama agacisha hagati ya menyo akacisha gutya hama kwega gutya hamakurayo bya bindi biba vyinyegeje hagati y'amenyo n'ayandi bica bivayo akacisha rero amenyo hose agacisha hocoboka hose hama ahejeje agaca afata umujigiti hama kibrosa hama akaba ahejeje no hasi nuko nyene mu majigo aho bishoboka kucisha hose ushikira uracishayo akarero niko kajeje gukurayo ibicafu biri hagati y'amenyo hari ku isoko kariyo yego ku isoko muri ville turaboneka mu alimentation mwamwe turakunze kutubona hariho n'ubundi bwoko nawe nyine ni fil dentaire yo mu bwoko bw'urunyuzi umengani nka rujya bashonesha impuzu mugaka ko kari original ko mu kanwa aka uratabura gatoya hama mu kugakoresha uzingira ku rutoki gutya hama ugacisha kuri hagati y'amenyo mufasha gutya nabereka hejuru donc wazinze ku rutoki gutya uzuracisha hagati y'amenyo utwara ugarura ucucomora yego hama ukagira ku mpande zose z'amenyo ucucomora aho ucishije ucomora nivyo bishobora gutuma amenyo ataguma mu ducafu hagati y'amenyo n'ayandi ego murakoze cyane ku buhinga mbona budasanzwe uno muzi tuko turakoresha muri kino kiganiro hari n'abandi rero usanga amenyo yaratobotse nabo muhora muca mubigenza gute iyo iryo bungwa ry'amenyo ryageze n'igihe amenyo agatoboka ego iyo amenyo vyashitse agatoboka mwege muca muyahongora mukayakurayo mubigenza gute ko abantu benshi wumva barira ati ngiye muganga ati naraya nasinziriye nkure muri no gihe oya twebwe nk'abaganga babinonosoye ntabwo dushoka dukura iryinyo turabanza tukarisuzuma hano hariho dukoresha mu gusuzuma nk'iki bakita miroir dentaire turafise na sonde dentaire gakora mu kurondeza amenyo atobotse rero umuntu muri consultation turamwicarika hariho chaise dentaire cyangwa fauteuil dentaire imeze neza tumushira muri position dushaka ku buryo n'iryinyo rimwe riri hariya kure turibona neza akakuma karadufasha kurondeza uretse rimwe yatubwiye rimubangamiye turarondeza n'ayandi atobotse dukoresheje nako koca kamenya gute ngo iryo ryinyo riratobotse none kaba gafite appareil gaca kakubwira ngo riratobotse yego aka ntigaca nsaka appareil gaca katwereka biratobotse mugaya amaso yacu nivyo abari karara hariho n'ibindi bimenyetso tuca turondeza kugira dukomplete ico twoba turiko turagira cyo kuraba kiginyo urugero rugezeko yo kubungwa ego ndabona ibindi bimeze nki sinzi ngene nabivuga ibi navyo none bijejwe iki murakoze cyane nagerageje gutwara bimwe kugira ndabereke ni vya vyuma bakoresha iyo onye by'amakinga nkora amasupani no mumenye mwabize amasupani
oya samasipani ko bivuze ariko bavyita mu rurimi rw'igifaransa davie. Hariho davie zo gukura amenyo yo hasi, iyi nkikura iryinyo ryo hejuru. Hariho nayo gukura amenyo yo hasi. Ego hariho n'ubundi bikoresho biyorosha imbere yo kurikura. Rero hariho abantu baja ahantu hariho abantu baja ahantu kwikuza amenyo ugasanga nta bikoresho bafise, amenyo bayavunagurirayo. Mu gatwe hano ibikoresho tuba tubifise bikwiye kandi bimeze neza. Ego by'ukuri ndakengurutse ko mwajemo tuzaniye ibikoresho kugira ngo abo tugiye abo tugomba tutangarize rero ivyisekeza ryo ku munsi wa mbere babone ko hari ibikoresho atari byo tuko turavuga gusa ku munwa. Tunabamenyeshe ko hari ibindi tutashoboye gushikana hano muri studio nk'ibitanda mwatubwiye bigezweho na twa tumashini tundi twashoboye kuduterura ngo tutuzane hano kugira ngo bumve ko ibikoresho birakwiye kugira ngo bazozinduke nyabona kuzoza kwipimisha. Ndabona kandi kameze nk'akacumbisho nk'akamamiro nk'aka kanako kajejwe. Hariho ubugari ducumba atari bwa wundi bwo kurya ariko aka tugacumbiramwo ubugari iyo turiko turafata ico twita empreinte. Ni mu gihe umuntu afise iryinyo ryavuyeyo hama agakenera gucirisha y'irindi. Rero hari hifu dushiramo ngaha n'amazi akakadufasha rero guca tuvuruga hama akanakuba kita porte empreinte tuca dushiramo bwa bugari tuba twacumvye hama tukuza mu kanwa k'umuntu tugafata ibipimo. Urumva ibipimo bisohoka harimo taye y'amenyo yiwe yose hamwe namwe yose yavayo tuca tubibona rero muri laboratoire baca bakora amenyo bisunze ico gipimo twabarungikiye. Ego mu bikoresho mwazanye rero akantu mbona tutaravuga ko akantu mbona kari mu ka boîte nk'ukumengana umuti karimwo iyi fil dentaire. Ego hariho ahubwo n'utundi anesthesie dukoresha na serenge bijejwe. Ibi bikora mu kanwa gusa, ntabwo dukoresha za anesthesie turinda kuvoma mu ducupa zijya kenshi. Aba bazikoresha ni babandi nyene tuba twabwiye ati batavyigiye canke atariko kazi kabo. Rero mu cabinet dentaire zirimo mu dentiste ibi ni bikoresho. Iyi ni anesthesie yo mu kanwa. Iyi ni seringue dentaire akoresha kandi ari igezweho mu gukora neza ibikorwa byo mu kanwa. Kindi gira ntababwiye ni bijanye n'umujigiti. Hano turafise imijigiti y'abana dukunda kwerekanira ko akarorero kugira ngo bamenye yuko kujya hari imijigiti y'abakuze hari n'imijigiti y'abana. Ego haka n'akantu kariko ibintu bishobora gusamaza umwana mugaba kanako abikamo umujigiti iyo ahejeje kuwukoresha cacomeka hano akawubika. Bimeze neza cyane ko ndiko ndabibona. Niko kuvuga ngo buhaje nk'umwana kwivuza hagiye nyuma ashaka guca nk'akajigiti kugira ngo umuvyeyi arabireho akajigiti yohereza umwana ataharyohewe. Yego turakunze kububa nk'agakado kugira ngo baryohewe batahe bishimye. Murakoze cyane. Rero hari abantu usanga bafise ubwoba cyo ugasanga barara batatu y'agatiro kumwe twabivuga bakumva yikumenga umuti w'iryinyo nukurikurayo. Kubganya umuti w'iryinyo nuko rivayo. Oya siko rivayo. Ariko ikibazo dufise nuko abenegihugu benshi baza kwivuza amenyo barasinzikaye, ugasanga riragoye kurifatira ingingo yo kurivura ngo rikire canke byo nashoboka ugasanga bisaba uburyo burebure umuntu adashobora kwitura. Ariko umuti w'iryinyo so gukura turayahoma, ayandi turashobora kuyagirira ubuvuzi bwimbitse ico bita traitement canalaire canke tukagira donc tukaribungabunga bivanye n'urugero riba rigezeko mu kugwara. Rero umuti w'iryinyo ntabwo ari kurikura, ahubwo umuti w'iryinyo rigitangura ibimenyetso vya mbere nabivuze, wumve umwe ibikanye ibishushe ukumva urababara, itura umuganga w'amenyo kugira ngo rivugwe ritarasinzikara. Birashoboka ko umuntu ashobora kuvukana amenyo akayasazana?
neza cyane birashoboka yuko yavukana ukayatsazana kubera kutoyapfana kugira ngo bikunde urivukane hamurisazane unaripfane upfe nyene imisaya nyene yuzuye neza biba vyogenda gute? Ego novuga yuko bihera mu bwana hariho abavyeyi babimenya batevye mugabo umwana akimera amenyo umuntu hategerezwa kumukurikirana umuvyeyi ategereza kumukurikirana ajya amenyo ya mbere akimera akayitwararika mu kuyahanagura mbere yo kuryama arashobora gutora agatambura gasa neza akayahanagura kuko amaberebere umwana aba yonse arimwo isukari iyi sukari nayo ni ya mbere yonona amenyo ituma amenyo abungwa hama ikigira kabiri abana bamaze gukura gushika ku myaka 2 barabagurira utujigiti tumwe nabereka hama bakanabigisha kwibrosa mu yandi majambo umuvyeyi ahamagariwe kugira isuku ryo mu kanwa umwana ariko aramubona kugira iyo esprit nawe imuzemo akura bikunze abishashare hama abamaze kuja kwishure bakaza barabaha brosa dabo nyene baba assista baraba ingene bariko bari brosa umaze gukura nawe duhamagarira ubwa mbere kubandanya isuku cyane cyane ukibrosa mu ijoro imbere yo kuryama hama rimwe nko mezi 6 canke umwaka ukitura umuganga w'amenyo naho utabubabaye biratuma namba hari ryo barigira itangure kugwara rikiriko twatuntu nababwira twirabura ritaratagura kukurya rishobora gukingirwa ritarasinzikara ego muvuze ko kujiginyura mwijoro bifise ikimazi kuki mwijoro ari hafise ikimazi kurusha undi mwanya mwijoro hafise ikimazi kubera ko iyo umuntu agiye kuryama abaruhutse urabona nk'uyu mwanya turiko turavugana ndiko ndavuga mu kanwa haguma uruja n'uruza rw'amate yego ni kuvuga nta mutekano hari ku mabakteri mvuge ku mikrobe ziri mu kanwa kandi ndakivuze ko gato mu kanwa dusanzwe dufise mikrobe zitatera ingwara zidufasha mu kanwa ko haguma hameze neza iyo rero habaye amakondisiyo atorohereza ni kuvuga habaye icyo no kwita hyperacidite urumva yuko pH yo mu kanwa iba yahindutse muri za mikrobe hariho izica zitera kubungwa mu kanwa rero mwijoro iyo turyamye haba hatekanye iyo rero umuntu aryamye atijigituye atibrosheje yamigera iki profita vya bintu vyasigaye mu kanwa ikabihindura muri acide iyo acide gacitangura gutora iryinyo rero rizogenera toka buke gushika aho ruburu nubwo runini cyane ego bivanyiro nisekeza rizotangura ku munsi wa mbere iyo sekeza kuko iryafashe buri ryandwi mwabitunganije gute kubeka imyumvire kubishira muri iyo ndwi y'itariki 8 twabitunganije muri ubwo buryo ku banyeshuri benshi bamwe bari mu kuja ku ishure hariho abatangura kuri uwa mbere nyene hariho kumbure n'abazotangura hanyuma twifuje yuko cyane abana basubira ku mashure basuzumwe mu kanwa kata kibazo kizobabuza gukurikirana neza ivyigwa hama twongera twisunga ko muri ibi bihe abavyeyi canke imiryango myinshi ibihanzwe nuko tegereza kurunga ikabona ku ishuri amikoro ntabari kirenga tuvuga duti reka duce dushiraho ikintu isekeza rijanye no kuborohereza kugira ngo amafaranga agabanuke ku buvuzi murakoze cyane kuba ariko baradukurikirana cyangwa ariko baratwumviriza murumvise icyatumye bashiraho iryo sekeza ni kugira ngo abanyeshuri buca batangura amashuri bazogende atakibazo bafise bagifise naho babasuzume bagende bavuwe baze bakurikirane neza ivyigwa none bitunganije gute ego ni kuvuga uko bitunganije ibikorwa bizotangura ku wa mbere igihe cy'isaha 1:15 tuzotangura ku nyigisho zijanye n'indwara zifata mu kanwa hamwe n'ingene zikingirwa hamwe byo birangiye tuce dutangura kubakira ni kuvuga kwisuzumisha bimwe bita consultation kubonana na muganga bizo bari ku buntu hama ibindi bikorwa nko gukura amenyo
kuyahoma kuyoza ivyo ibiciro biragabanijwe gushika ku rugero rw'ibice 50%. Ni kuvuga rero ubu tuzosuzuma tukabona ikibazo afise azorihishwa hagabanijwe ibice 50% ku biciro vyari bihasanzwe. Ego murakoze cyane kuko baradukurikirana rero murumva ko nakantu kadasanzwe ibitaro Clinique Van Norma kakoze kahinyanyuye kugira ngo abafisa mikoro make dusanzwe turi no mu bihe byo kurungika abanyeshuri kugura ikaye canke tundi tuntu naco gituma namubwira mwakeza ku kigoro ko kugira ngo mushobore kuba mwogabanya ibiciro. Rero tubwire abariko baradukurikirana bongera batwumviriza nyabona isango ni ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 1:30 kugeza igihe cy'isaha 9 aho rero muhawe ikaze kugira ngo bize bigende neza kandi tuzigira yuko muzabafata neza. Tuzabafata neza kandi bizobandanya no kwa kabiri no kwa gatatu gushika kwa gatanu. Yego. Nukuvuga rero abazoba bacitswe nako karyo kiyo misi 5 nta yandi mahengekezo. Ayandi mahengekezo tuzoguma tuhari ku bwabo. Yego. Muzoguma muhari ku bwabo. Yego. None mwoshobora no kubwira bariko baradukurikirana ibitaro Clinique Van Norma bisanzwe biherereye hehe bivanye naho umuntu ari azomenya kugira ngo amenye ahazoza kubitura ahariho ntazozimagirike. Yego murakoze cyane. Ibitaro Clinique Van Norma ivyo batazira kuri Hope bitumbereye mu Ngagara muri quartier 8 mu kwibarabara gitiriwe Musenyeri Buconyori. Yego haregeranye cyane n'ikigo cha Université nyene Espoir d'Afrique cyangwa kuri Hope. Ni kuvuga ni mu Ngagara haroroshe uva muri ville ufata bisi ya Mutakura ikagusiga utakwa komine gacuka tukaduga canke ugafata bisi ya Ngagara Kanyoni ikagusiga aho bita kuri stop nyine kujya Buconyori gaca umanuka. Abari muri noho nabo benshi barahamenyereye. Ego hari abandi usanga baba bakeneye kugira amenyo yabo ngo agire ubwiza. Yego. Abo nabo kuba akeneye kugira ubwiza reka mbere mbanza birabaho. Yego birabaho rwose cyane. Kuba baradukurikirana iyo tuvuze ngo bagomba kugira amenyo ngo agire ubwiza babigenza gute? Benshi barakunda kuja kuri YouTube ugasanga ariko barababwira ngo nibakoresha ibi ngo amenyo y'abace asa neza yera. Ariko baravuga byinshi mugabo atari byo. Ego. Ubwiza bwa mbere nuko utaba ufise ububabare. Ubwiza bwa kabiri nuko utaba ufise cyakintu twavuga bwa bucafu bita amatartre. Hama ukeneye rero kugira ubwo bwiza shika ku muganga w'amenyo abirabe. Niba ukeneye naho ico no kwita kweresha amenyo yawe yerase n'amata navyo birashoboka kandi birakogwa mugabo si vyiza. None negovye kubaza bizoja muri navyo bizoja muri rino gabanywa ry'ibiciro. Ikizoja muri promotion. Tubwira ibizoja muri promotion ivyari byo kugira ngo uzoza ntazocoma gatike kiwe azingwaje muri promotion akahava asanga ibimuzanye nta promotion mu bigirira. Ni kuvuga ibyo tumenyereye isuku bizoja muri promotion nibyo twita koza amenyo. Detartrage mu gifaransa. Hama ibi bindi navuze byo kweresha amenyo navuze ati biri déconseillé kubera si bikorwa misi yose. Ni ibintu bikorwa n'abastari baje baba bakeneye kumenyekana cyangwa bari imbere ya public batwenze babona amenyo yera. Bijya birazimvye kandi mugabo bifise ingaruka ku menyo. Kenshi ntavyo duhamagarira abantu kubigirisha kiretse uri umusitari. Ego nuko nakivuga. Ego hambavu yo kuzoba ivyagiye muri promotion ari byo koza amenyo ibijanye no kuyahoma naho bimeze gute hamwe n'ibijanye no kurikura yo mu gihe rigwaye risinzikaye. Ego bijanye no kurikura navyo ni biri muri promotion
kuri bice 50% nyene hama kandi no guhoma ko ryo baritobotse kose tukabona ko bishoboka ko rihomwa tuzorihoma naryo nyene kuri promotion ego babana bafise utwinyo tujya twimbere usanga twarananiranye kuvayo nabo nyene bazoja muri promotion cyane gose barahawe ikaze je reka nizigire yuko bariko barakurikirana kino kiganiro kandi bazoshishikara bakibona ku rubuga rwa Facebook baze kuguma bakanda mere nk'urango gukanda bazofyonde bugurure kuri Facebook ikiganiro bazogisangako kugira ngo bashishikare bakurikirana ko isekeza rizotangura ku munsi wa mbere isaha 1:30 ntihagire uzocikwa no kuza muri iyo promotion kubera baganuye baganuye rero ivyo byose uzohava komanda n'abandi baganga bazagufasha yego benshi bamenyereye nze kuba ndahari jenyene ikigo caramaze kuzana undi muganga inzobere nawo butumaze imisi dufashanya tuzoba duhari ngo tubafashe bafise bazotwitura bose tuzobatunganiriza yego reka rero tuvuge tuti kuri mwebwe mwese ubu nufise umubanyi n'abatamakazi nibazo bafise ikibazo azotonda bose nta muntu numwe twakuyemo kuko hari gavuga ati muri ko muri renganiro gafasanga banse kuza kandi nabo karakaryo ka bazoze kimwe gusa hari akantu twacika karongo hari abantu basanzwe bafise karata yo kwivuza amashirahamwe abavuzi abo onye ntibazoba bafatwa na promotion ego kuko twashatse korohereza abantu badafisa mikoro ego abasanzwe bafise agapapuro urumva bo Imana yaracanye yaraciye inzira bazozana kajya gakaratasi tuzogume tubakira muri rya misi muzobakira kandi muzamufise promotion ego tuzobakira kurumva ufise ikibazo wese tuzomwakira uko vyahora nta ushobora kwibaza ati hamwe no genda bakarihoma bishobora kutazotora umurongo cyangwa bakavuga bati ubwo koko barihomye nzoguma ntirizobandanya arinjya murizeza abantu yuko iyo mubahomeye amenyo bakomera bigakomera bakabirambana yego cyane gusa intambamyi nababwiye ni yindi yuko benshi baza kwivuza amenyo yarasinzikaye hari uwo tubona tukabona ati iryinyo ryawe rikwiye ubuvuzi ubu ni kuvuga turavugana tukamubwira bishoboka byose namba kurihoma atobanza kurigerageza hari ico bita guhoma provisoire vy'ifata kibanza ni kugira ngo iryo ryinyo turishire muvuga kurisuzuma nyuma y'indwi zibiri ko rizoba ryatekanye iyo rero iyo nyuma y'indwi zibiri ryatekanye acagaruka tukamugirira definitive rero kenshi dufise ikibazo cy'uko abantu baza kwivuza barasinzikaye ariko guhoma ni umuti ukora kandi turakira n'abantu n'umusi muri kabine usanga iryinyo barihomye mu 2000 muri 1995 urumva akaza bikiri mu kibanza kandi iryinyo ryarakize rero n'umusi ntitwavuga ngo ntibikora ahubwo birakora cyane nuko dutera kama abantu kuza barisuzumisha bijukire kwisuzumisha bataragwara yego ukuvuga iryinyo ricari vugwa ritarononekara ritarasinzikara bigatuma n'ivyo dukoze bimara igihe kirekire ego mfatiye kuri sinzi ko ari fantôme dentaire ari abantu usanga bafise ibintu bisa na jaune bisa n'umuhondo ugasanga vyaramaze niha bimwe mu vyirabura wambariye ugasanga ibintu bisa n'umuhondo vyinjiye bikanyengetera bikaja no ngaha bigaca bihoma n'utwo dutoboro ntitube tukiboneka none abo kandi ugasanga babifise ugasanga n'abantu ubona ko batagize ikibazo cyo kwijinyura cyo kubona kari abantu b'abavrema mugani w'abandi none abo vy'ukuri hamwe boza bijya ibintu bya John mwashobora kubiharagura mukoresheje ka kantu watwereka ngaha anye bikavamwo bijya bintu kose cyane bijya biravamwo ahubwo abantu benshi bicwa no kutamenya ivyo ari ivyo benshi babona barakuze babibona bakavuga ati ngo niko naremwe oro nibicafu biri hajya bisaba koza bikavako baba wavuze tugasanga ntibabuza mikoro twanavuze kajambo ngo abaviremo turavuga
intellectuel abantu bafite amafaranga canke donc umuntu atababuze uko yo kwivuza ugasanga arabifise abo rero turabahamagariye cyane kuza turavyoza vyose bikava iryinyo rigasigara risa neza uko ryaremwe ego none kugira ngo umuntu ashobore kwijiginyura umuti yokoresha ubumeze gute kuko ko dufasha n'abazovuga bati sinza ndumva menyeje atakibazo abajya nabo twabafasha iki kugira ngo bashobore gutora umuti bokoresha udashobora kunona amenyo yabo. Ego icambere bomenya nuko umuti wo gukoresha ni umuti urimo icunyunyu fluor. Ivyo navyo mu kubimenya urasoma ku ikarto igirimo umuti wo kwijigitura haba handitse ko kenshi fluoride ni kuvuga ko umuti urimo icunyunyu fluor nico gituma amenya akomera. Mbere twashika tunababwire ko abana bazoza turafise umuti twateguye urimo fluor tuzobasigira ku menyo yabo barahawe ikaze abana ku bwinshi tuzobasigira kugira utwinyo twabo dukomere. Hama iyo umuntu rero agiye ku botike kugura umujigite nifoko yiyasira ko aguze urimo icunyunyu fluor hama akongera akanasuzuma ko uwo muti utataye garanti kuko benshi barabaza ati ngo nuwahe mwiza nokoresha nta mubi uhari mwese akoresha ujanye n'uburyo afise akongera agakoresha ubujanye na yumva mu kanwa imuryohera. Mugabo hariyo twandika kwa muganga bivanye umuntu n'ikibazo afise nko kumva kujigurwa amenyo gasanga ntagwaye ntatobotse ubwakajigurwa uwo turafise aho tumwandikira canke ubufise ibinyigishi bigwaye muga hatarimwo vya bicafu nababwira turafise uwo tumwandikira rumviye bari special bivanye n'ikibazo umuntu afise. Ego murakoze cyane kuba duteze impungiro badukurikirana reka dushishikara kubabwira yuko ntihagire n'umuntu n'umwe azosigwa no kuzinduka kwisuzumisha amenyo ku buntu bantuze. Yesu yabwiye abantu ngo nimuze kuri jewe mwebwe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. None clinique Van Norman ayivuga iti nimuze mwebwe mwese mugifisa amenyo atonze mu kanwa akwiye yose dushishikare kuyasuzuma kugira ngo amenyo uyasazane uyavukane uyakurane wongere uyasazane. Ivyo byose rero numva mfati ku byo mwadusobanuriye kuba umuntu amenyo ashobora kuyatakaza babivana n'ingene atitwara impanuro ashobora kubahabwa n'abaganga canke reka mfate ngira ngo mwego ubwanyu igisata canyu ngira mwe mutabishimangira cyane ngo canke ngo mu bihe agaciro kanini biragwiriye cyane ibintu by'amenyo. Murakoze cyane kuri ico kibazo kenshi ntidukunda kubivuga tubiciye ku ruhande mu bisanzwe igisata c'ingwara z'amenyo no mu kanwa ikiratera imbere hano mu Burundi turakunze mbere no gutanga gutera kamo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu ko bwo bishira mu nteguro mu byo bategekanya kuko ikigo mpuzamakungu ku isi OMS kijejwe amagara y'abantu kirafise integuro canke ibitabo categuye vy'imbono ingena amenyo n'ingwara zo mu kanwa byo kwitwararikwa. Rero no mu Burundi birasaba ko ubushikiranganje bubijejwe ngo bifata mu minwe nka kurya umuntu amenetse umutwe agashuha kumva intege ziracitse amenya ati ngira ni malaria n'ingwara zo mu kanwa atanguye kunywa ibikanye bikamubabaza ibishushe bikamubabaza amenya ati yamaraha ni kuja kwa muganga w'amenyo vyihuse. Duhoze twumva kenshi bavuga ko abantu bibungenze bashobora kugira ikibazo c'amenyo mbega nabo uzo bafise ikibazo c'amenyo gibungenze ko mugonza vuga ngo ntimuyakurayo ngo afise ikibazo nk'ico ntibava batinya kuzoza muri iryo sekeza mbega bobo ntibakwiye kuzotonda muri iryo sekeza bazotonde. Ikibazo c'amenyo kiraba umuntu wari wese iyo bigeze ku wibungenze wewe biranarushiriza gukomera kuko amagara yiwe ntabari ahagaze neza ku bw'imbanye afise. Rero birahungabana mu kanwa ico no kwita ijya changement canke modification hormonale iratuma mu kanwa
hari bihinduka cyane ibinyigisho bitahora bibabara bikamubabaza iryinyo ritahora rimubabaza rikamubabaza bisigura ko iyo afise imbanyi abenshi barabangamirwa n'amenyo mu ugasanga hari abagiye kwa muganga kuri farumasi bakagupfa imiti banyweye kandi ugasanga bibabwize ko ingaruka ku mbanyi barahamagariwe rero kuza ni ikibazo abafise tugifatira ingingo bivanye nico no kwita terme de grossesse canke imbanya higeze. Yego muganga imbere ko turangiza rero musubira mukibutsa abariko baradukurikirana igikorwa ingene gitegekanije kuri clinique Van Norma munabibutsa amatariki munabibutsa amasaha munabibutsa naho ikigo gisanzwe gikorera. Yego murakoze cyane reka twibutsa abariko baradutegera canke abariko baradukurikirana bifuza kuzoza isekeza rizotangura ku munsi wa mbere igenekerezo ry'umunani igihe cy'isaha imwe n'igice hama ku munsi tuzoza turarangiza ibikorwa igihe cy'isaha 9 hama bize bibandanye gushika ku wa gatanu igenekerezo rya 12 mu kwezi nyene igihe cy'isaha 9 niho bizorangirira hama tubibutse kandi ikigo Van Norman canke Hope ibitaro aho biherereye ni Ngagara muri quartier witi kwibarabara ryitiriwe Musenyeri Buconyori. Yego by'ukuri reka fate akanye ko gushimira ku bikorwa bidasanzwe mukoreye hano by'ukuri birabonekana ko kabine mwayiteruye mwizana ngaha uwogira ikibazo hano ahanyene ku nsamira kibazo cyo kurwara inginyo turaboneka atangana nimwe yo bihari kuko mwoca mushobora guca mu mvura kuko ibikoresho byose turabona ko mwari mwabitondanye hano harabura gwara undi nababwira bw'urusheze rumeze neza tukubwira uko ushaka no kuvuga bashobora kukuryamika bakudugije cyangwa bakakumanura rujya nego kwabuze ariko naco undi munsi tuzorusanga hariya tuzorubonerayo reka rero by'umwihariko ndagushimira cyane muganga. Yego murakoze nanjye ndabashimiye nongera shimira n'abafashe kanya ko kudukurikirana. Yego murakoze reka nanje shimire bariko baradukurikirana mwese muri kino kiganiro twako turabaganirira ku ngwara usanga zibangamiye amenyo no mu kanwa dushimire umuganga yadufashije akatubwira izo ngwara izarizo n'ibimenyetso n'ingene twashobora kubungabunga amenyo ariko akadukaburira cyangwa akaduhamagarira ko kuva ku munsi wa mbere dukwiye kwitura ibitaro Clinique Van Norma biri mu Ngagara kuko mwavyumvise kugira ngo bikunde musuzumwe kuko isuzumwa ni ku buntu babivuze hanyuma ibiciro navyo uzo bakeneye kuvurwa vyagabanijwe gushika ku 50 kwijana aho rero mumva yuko baganuye kubw'ivyo rero ni muze mwese abatamakazi inzoya abigeme imisore mugomba kubaka bigeme mugomba kubaka mutse mwubake mutwenga. Yego hari usanga uwo munsi wo kubaka usanga iginyo ryamugoye nyabona zinduka kugira ngo muganga azobe yagutunganirije neza. Reka shimire Innocent Cizari mu buhinga bw'ivyuma yatumye amacu bashikira shimire bienvenue ni nkuru ingenieur byatumye mubona neza kuri kamera ingene bimeze neza shimira mwe kumwese mwatuteze yo miti no kwizana kumwe namwe muri kino kiganiro mbike bantu mbifuriza amahoro y'Imana ariko isango ku munsi wa mbere kuri Clinique Van Norman. Bye.